urumva rero yuko ururimi ni isoko ry'amabi yose abaho, isoko ry'amabi yose abaho, ngo n'ubumara bucambagira n'ubumara kandi urumva harimo ubumara. Ico gituma dukwiye gutahura ingene ururimi rumeze, tukamenya ingene turukoresha muri byose mu byo dukora. Inshuti bakunzi muri ko murumviriza mwongera muraba ijambo ry'Agakiza TV, kandi twari dukunda gusangira igikino ninde tukavugana ibintu bijanye n'igikino ca ninde, ariko no munsi rero nje ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, nje gudusangire ijambo ry'Imana. Muri kano kanya rero ijambo ry'Imana tugiye gusangira ntatebeje, hano hariho turi kumwe nawe nyene mukunze kubona mu gikino ninde, nawe ndari nkeneye ko abanza agasengera uno mwanya kugira ngo uze kuba umwanya wo kwakira ijambo ry'Imana koko. Reka tumuhe kaze asenge. Rego dusenge. Uhoraho data uri mwijuru, turagushimiye aka kanya keza uduhaye kugira ngo tube hano turiko turaganira ku vyawe. None mu izina rya Yesu Kristo turakwinginze uhezagira aya majambo, maze aya majambo yawe uyashiremo ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo uzokumvira ijambo wese rizari muhindure, rizari mugirira ikimaze mu bugingo bwiwe, kugira ngo azakubone kuri wa musi. Zobukoze data ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo ntubisavye. Amen. Reka rero adusomere mu cete ca Yakobo, cete cyanditswe na Yakobo. Turahera ku mu gice ni mu gice ca gatatu ahereye ku murongo gatatu nyene. Igice ca gatatu ahereye ku murongo wa gatatu aravuga ngo iyo tujiginyitse amafarasi mu kanwa kayo kugira ngo adukundire, duhindukiza n'imibiri yayo yose. Kandi raba n'amato naho yoba manini ate agakubebwa n'umuyaga uhuhuta cyane, ingafe n'ahari ntonto cyane nizo ziyerekeza aho bayatumbereza bagomba. N'ururimi niko ruri, n'urugingo rutoya rukirarira ibikomeye. Raba ishamba naho ryoba rinini rite ridomekwa n'akariro gake. Ururimi n'umuriro, ni kibi kingana n'isi. Ururimi rwashizwe mu ngingo zacu, ruhumanya umubiri wose, rudomeka ukubaho kwacu kose, nagwo ruba rwadometswe na Gehinomu. Kuko amoko yose y'ibikoko n'ibiguruka n'ivyikwega n'ivyo mu kiyaga bigundwa n'abantu, kandi barabigunze. Ariko ururimi nta muntu yoshobora kurugunda. N'umubiri bicambagirana, bwuzuye ubumara bwica. Ubwo niko dushimisha umwami data wa twese, kandi niko tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe hovamwo umuhezagiro n'umuvumo. Bene data, ivyo ntibikwiye kumera bityo. Mbega iriba ryodudubiza amazi aryoshe n'ay'umururazi mu mbi zimwe? Bene data, mbega umusukoni woshobora kwama elayo, canke umuzabibu wokwama insukoni? Niko amazi y'umunyu adashobora kuvamwo ayaryoshe. Nuko rero bene data muravyumvise mu majambo tumaze kumva, uyu mwanditsi Yakobo yaragerageje kubanza gusigura neza, arasigura ukuntu ibintu bimeze. Aravuga ku mafarasi, kuri bya bikoko bajana birafise ukuntu babijiginyika bakabirabisha iyo bashatse, bagomba kubijana gutya bikagenda gutya, bagomba ko bigenda gutya bikagenda gutya. Hanyuma atanga n'akarero ku ibikoko barashobora kubiguna, kuvuga bakabizana bakanabitunga bikuye mu mashamba. Kandi aravuga ingene n'ubwato butwagwa n'ingafe n'akantu gatoya, baragenda gutya bakagira gutya, ubwato ukabona buriko burirukanga bukiruka akabujana yashaka. Hanyuma rero urumva ngo ariko ururimi nako ngo suko n'akantu gatoya, akantu gato cyane. Murabona ugeranije n'ukuntu umuntu angana, umuntu afise ibiro nka 50, ariko usanga afise ururimi rutorenza nk'igarama ijana, ariko numva ko ari akantu gatoya. Ubwo ngo rufise ububasha bwo gukora rugahindura umuntu, mbere ngo n'umuriro ungana ngo n'ikibi, umuriro
umuriro udasanzwe, umuriro waka. Umuriro murabuzi ngene ikora. Umuriro urashobora kudomeka ukoresheje akabiriti gatoya cyane, ariko rugahitana imirambi yose rukanzaganya ahantu hatari hato, hagasha hakaka hagatokombera bivuye ku kantu gatoya cyane n'ururimi rongo nuko. Hanyuma rero uyu mwanditsi yaciye avuga rero ati none ugo rurimi murumva yuko niko dukoresha mu gushimagiza Imana yacu. Ugo rurimi kandi ugavasanga twarukoresheje mu kuvuma bene data. Ati none bega dukenyere twemere yuko mwiriba rimwe havamwe amazi ari mu buryo bubiri, amazi arura n'amazi aryosha. Ati ivyo ntivyoshoboka. Aravuga yuko kandi ivyo bitokunda. Byumvikana yuko rero ururimi dukwiye kugwigako tukarumenya. Uru rurimi amabi yose akogwa ahera mu rurimi. Ego niko bihera mu vyiyumviro, ariko ivyo umuntu yiyumviriye mu kugira bibwira uwundi abicisha mu kanwa akoresheje ururimi. Abantu bakavugana amabi yose akogwa, ari ubusambanyi, ari ubwicanyi, umuntu abanza kuvyiyumvira. Hari n'ubwo ashobora kwica umuntu mugabo amaze kuvyumva mu mutima byagiyemo aca arondera umwica. Ari mu kumurondera akoresha iki? Akoresha ururimi. Sivyo none urumva rero yuko ururimi ni isoko ry'amabi yose abaho. Isoko ry'amabi yose abaho ngo n'ubumara bucambagira n'ubumara kandi urumva harimo ubumara. Ico gituma dukwiye gutahura ingene ururimi rumeze, tukamenya ingene turukoresha muri byose, mu byo dukora, mu byo tuvuga, tukaraba ingene bimeze. Hajya babanje kuvuga ati ibikoko baragerageje kubigunda, atari ku rurimi gogo ruragoye ingene turugunda. Kwari ubumara bucambagirika, bucambagirana bugenda ijya nino kandi burakantu gatoya ariko gakora ibara kandi ngo kaba kadometswe na gehinomu. Ururimi rero abantu niko bakoresha mu gutukana, abantu niko bakoresha mu gucokorana, abantu niko bakoresha mu kuambikana ibara, abantu niko bakoresha mu kubesha. Umuntu akabeshera umuntu ugasanga gushikaho bigeze ku rugero rwaho bamwica byavuye ku rurimi gusa. Abantu bakamubesheye, abantu bakaryana, abantu bakicana kubera ururimi. Umva yuko atari ibintu byoroshe rero. Ururimi rero n'ikintu dukwiye kwitondera ivyo tuvuga, kurimbura ivyo tuvuga, tukamenya aho bitera bija, tukamenya iyo bija. Reka mwariko tumaze kuvyumva gutyo, tumaze kumva iryo jambo ngo havugira ubwoba, n'ubwo rurimi tuzorugira gute? Uhomenga ni ikintu kigoye, uhomenga ni ikintu zova kidukwegera. Yego nivyo gona dukwegera, ariko rero ngira ndabereke aho muti wago uri, muze kuharaba neza. Nta handi niho bagiye kudusomera. Reka badusomere mu cete Paulo yandikiye Abaroma mu gice 8, badusomere umurongo wa 3. Icete Paulo yandikiye Abaroma igice 8 ku murongo wa 3. Murongo wa 3 turavuga ngo iki vyagezwe bitashoboye gukora, kuko bifise intege nke, kuri ka karimi kacu, kubwa kameremere kacu. Kubwa karimi kacu tuhinda barakameremere uwashira karimi kacu, kubwa karimi kacu. Iki vyagezwe bitashoboye gukora kubwa karimi kacu, nge kameremere kacu bandanye. Imana yatumye umwana wayo afise ishusho y'umubiri w'icaha, kuba ikimazi c'icaha, atsindisha icaha kiri mu mubiri, kugira ngo ivyo vyagezwe bibwiriza bishikanwe muri twebwe, tutagenda mu buryo bw'akameremere kacu. Amen. Nuko rero tumaze kumva iki vyagezwe bitashoboye gukora kubwa kameremere kacu, kuko akameremere kacu na karimwo ivyaha. Kameremere y'umuntu burya ahanini igizwe n'ivyaha. Hanyuma rero Imana yari yarashizeho ivyagezwe, ivyagezwe kugira ngo abantu nibavyitondera bashobore kubana neza, nibavyitondera bashobore gukundana y'Imana, nibavyitondera bashobore kubaha Imana. Ariko rero kubera kameremere y'umuntu vyagezwe ntibashoboye kuvyitondera. Badashoboye kuvyitondera rero habaye ingorane, habaye kugarariza Imana kubera ko kutitondera vyagezwe. Ariko noneho ko byose vyari vyananira, ivyagezwe vyari bihari, ibyaha bigakogwa, abasambanyi bagasambana, abicanyi bakicana, inkozi z'ikwi zikabaho,
Imana ivuga iti ntivyoguma gutyo, reka ndunyike umwana wanje. Imana rero ngo itanga umwana wayo kubwa kamere kacu, kubwo na kakarimi kacu. Yesu rero aje niwe yashoboye gutsinda ya kamere iri mu muntu, ya kamere y'ibyaha, ya kamere y'akarimi n'ibindi byose yashoboye kubitsindisha urupfu rwiwe. Yesu amaze gupfa rero niwe atuma tunesha, atuma dukuraho, tunesha ivyo vyaha bikavaho, ivyo vyaha bikatuvamo. Ka karimi rero kananiranye, ka karimi bumvise badashobora kugorora, gashobora kugororwa n'ubwo bushobozi bwavuye muri Kristo Yesu. Aho rero aho ikibazo kiri, abantu usanga twagombye gukoresha ubushobozi bwacu, tukagomba gukoresha ubuhinga bwacu. Nta bundi buhinga, ca muri Kristo Yesu, ca muri Kristo Yesu. Emera ko Yesu yapfuye ku bwawe, emera ko Yesu yapfuye kugira ngo dukire ibyaha, emera ko Yesu yapfuye kugira ngo kamere zacu zibure inkomezi, ahubwo habe ubushobozi buvuye muri Kristo Yesu. Duciye ngaho rero bituma tunesha ibyaha, ivyagomba kutunesha, bituma tunesha na ka karimi ugasanga aratumbere neza, umuntu ugasanga avuga ibyiza, umuntu ugasanga avuga ibimeze neza, mbere hagaca hazamwo no gushimagiza Imana, no gutazira Imana, no kuvuga amajambo y'Imana. Urumva hamwe Yakobo yavuze ati none gahemwe dukenyere twemere yuko mu kanwa kacu havamwe ibintu bibiri bidasa, havemwe umuvumo, havemwe n'ibyiza, toya n'ibyo nibyo ukunda. Urumva rero ntikwiye kumera gutyo, dukwiye guca muri Kristo Yesu, hagaca haza rero ubushobozi butuma dutsinda, bushobora gutuma dutsinda ka karimi, tugatsinda n'ingeso mbi zose muri twebwe, tukaba mu mahoro, tukabaho twuzuye ubwiza bw'Imana. Ico gihe rero abantu bagaheza bakamererwa neza, bakumva ico Imana ikora biciye muri Kristo Yesu. Reka dusenga Imana. Data twese dukunda ukatugira neza, turagushimiye kuko amajambo yawe wakoresheje mu basavyi bawe bakayatwandikira, natwe tukaba turiko turasoma muri kino gihe. Ayo majambo akaba ashobora kudufasha kugira ngo dushobore gutsinda ya kamere iri muri twebwe, ya kamere iri muri twebwe, ya kamere y'ibyaha, ya kamere y'akarimi, maze mwami tukagenda tumeze neza biciye mu bushobozi, biciye mu maraso ya Yesu, biciye mu batubambiwe. Tubisabye tuko byose rero mwami ubidushoboje, tutashobora tubishobore kubw'uwo mu izina rya Yesu Kristo mwami mukiza wacu. Amen.